nkuko twama tubikora tubashikiriza amakuru yose atandukanye bariko aravugwa irya nino. Abanywanyi bacu mwabandanije kutubaza ibirabana na Alain Guillaume Bunyoni yoba arihe inyuma yuko abogojwe akabogozwa mu mabanga agaca asubirizwa n'uwahoze ari umushikiranganji w'intwaro yo hagati Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika. Bamwe bari bazi ko Bunyoni aca afatwa agashikirizwa ubutungane agakurikiranwa. Ejo bundi habaye inama gihutihuti, inama nshingamateka. Amakuru amwe yari yavuzwe ko Bunyoni yoba agiye gukurwako ubudahangagwa kugira afatwa ashikirizwe ubutungane. Perezida Ndayishimiye yakomboye Bunyoni kugira atange akarorero ku zindi ndongozi n'abandi bigira ibihangange. Ni ikintu bisa nkaho kidasanzwe yoba mu mugambwe CNDD FDD ndetse n'abandi bategetsi bari barigize bandakorwa ko bicaga bagakiza. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yaramaze igihe hasabwa n'abatari bake ko yorya umutima amenyo maze akikiza abo bantu bamubangamiye mu butegetsi bwiwe. Murazi ko mu ntango Perezida Ndayishimiye bamwe bagiye bavuga ko atari we atwaye igihugu, ngo igihugu gitwawe n'ibihangange birimwo akagwi k'abajenero, ndetse kwisonga hakaza wari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni. Mwibuke kandi ko kugira Bunyoni ashigwe muri ayo mabanga y'umushikiranganji wa mbere, Perezida Ndayishimiye ngo ari sezerano yari yahaye umuhisi Petero Nkurunziza, ngo kuko abatari bake muri CNDD FDD ndetse n'abandi bahanura umukuru w'igihugu bari bamuhanuye ko atoshira muri ico kibanza umushikiranganji wa mbere canke Alain Guillaume Bunyoni, kuko babona ko Bunyoni ari umuntu adasanzwe kandi ari umuntu adashobora kumvikana na Perezida Ndayishimiye. Bari babona ko rero kuba Bunyoni yoshigwa muri ico kibanza c'umushikiranganji wa mbere bitazokorohera Perezida Ndayishimiye. Niko vyagenze rero, niko vyagenze, kuko kugira na Perezida amubogoze nuko yaramaze kubona ko batariko barakorana neza. Ingingo zimwe zimwe Perezida yafata ntizishigwe mu ngiro kubera ngo Bunyoni yaba atavyemeje. Murazi ko mu ntango z'ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye yari yavuze ko abategetsi bose bategerezwa kwerekana amatungo yabo mbere yo kwinjira mu mabanga, ariko nanone ivyo bikaba biri no mwibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Ivyo ntivyakozwe. Mu nyuma Perezida Ndayishimiye yavuye yihindukiza avuga ko abategetsi ngo bafise itunga ryinshi badashobora guharura, ngo no mu ndwi. Abantu bakibaza umuntu yoba afise itunga ridashobora guharurwa ari mu gihugu c'u Burundi, igihugu gikenye, iryo tunga yoba yararivanye navyo ubwavyo ni ikibazo gikomeye. Abantu rero bamwe bakavuga ko Bunyoni ngo yoba ari we yatumye iyo ngingo itaja mu ngiro, iryo tegeko ry'uko abategetsi bategerezwa kwerekana itunga ryabo babanza kuryerekana imbere yuko baja mu mabanga, ngo ivyo vyoba vyaratumwe na Bunyoni. Bunyoni yoba ari we yabangamiye umukuru w'igihugu ndetse akamubwira ko ivyo yavuze atari vyo, kuko Bunyoni yaravuzwe cane mu bintu bitari bike. Yaravuzwe mu kunyonora itunga ry'igihugu, yaravuzwe mu birabana n'urudandazwa rutandukanye, mbere binavugwa ko amashirahamwe menshi mu gihugu ari aya Bunyoni. Ariko siwe wenyene, kuko hari n'abandi bategetsi bavugwa muri ivyo vy'urudandazwa, mbere ababihweza cane ivy'ubutunzi bakabona ko ngari naco gituma igihugu kidatera imbere, kuko indongozi zija mu rudandazwa kubangikanya amabanga ngo bigatuma igihugu kidatera imbere, ndetse n'ibindi vyinshi cane vyagiye biravugwa. Abanywanyi bacu tugiye kugaruka ku ngingo irabana n'ivyo bintu nyene, ingingo ya politike, ariko cane tugaruka ku mushikiranganji Alain Guillaume Bunyoni yabogojwe. Yahora ari umushikiranganji wa mbere, ariko bamwe bakatubaza Alain Guillaume Bunyoni kuri ubu ari hehe? Se Perezida Ndayishimiye inyuma yo kubogoza Alain Guillaume Bunyoni hacakurikira iki? Ni amakuru tugiye kubashikiriza muri kano kanya.
nimba utarafyonda kuri subscribe wabonze ugafyondako kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro uraje uba mu mbere bashikirwa navyo. Ano makuru tuba twatohoje irya nino ibivugwa n'amasoko yacu, ya makuru tuba twavanye amasoko yacu yegereye ubutegetsi, amakuru tuba twatohoje irya nino mu bimenyesha makuru ndetse n'ibindi vyose biba biriko biragaruka ko ntandi hano namwe ushobora kubironka atari ngaha kumbonesha kuri yacu kandi yanyu ya ICTV. Alain Guillaume Bunyoni ni umuntu atunze cane gusumvya abantu benshi ngaha mu gihugu, mbere bamwe banavuga ko Alain Guillaume Bunyoni yoba atunze gusumvya leta. Murazi ko umukuru w'igihugu hari ikirimba c'umukuru w'igihugu kiriko kirubakwa, ico kirimba catwaye amafaranga atari make gushika naho mbere n'amafaranga yabaye make, maze hagatangura gutozwa intererano mu bakozi ba leta, mu bari muri CNDD FDD, mbere n'abarundi bose barasabwe guterera kugira ico kirimba c'umukuru w'igihugu cubakwe. Na nubu ntabwo ikirimba kiraronka amafaranga akwiye kugira cubakwe, ariko mwarabonye ivyabaye. Bunyoni yarubatse ikirimba ciwe nyene, nawe ngo yariko arahiganwa n'umukuru w'igihugu. Ababikurikiranira hafi bavuga ko ngo Bunyoni yariko arereka umukuru w'igihugu ko ataco amusumbije, ari navyo vyatumye ngo bamwe mu bihanganye mu bategetsi cane umukuru w'igihugu ngo bababazwa no kuba Alain Guillaume Bunyoni ariko arerekana ubuhangange bwiwe ndetse akanabishira mu majambo no mu bikorwa. Alain Guillaume Bunyoni rero yarubatse ikirimba ciwe muri Nkengabusoro, mbere sinaco kirimba conyene wanashaka afise kuko arafise n'izindi nyubakwa zitari nke, ariko ikirimba yubatse muri Nkengabusoro n'abanyagihugu begereye ico kirimba bakaba barigijweyo imetero 200 uvuye kuri ico kirimba ca Bunyoni, ngo kumva z'umutekano wiwe, ariko abantu bakibaza Alain Guillaume Bunyoni yoba acungega umutekano nk'umukuru w'igihugu? Kumbure bamwe bakavuga bati Alain Guillaume Bunyoni si umushikiranganje co kimwe n'abandi, uravye imiduga yamugendanira wamengo n'umukuru w'igihugu, aho imiduga yiwe itambutse gaca hugagwa amabarabara, nimba yinjiye nko mw'ibotike canke yinjiye mu ahantu agiye guhaha hagaca hugagwa gasubira kugurugwa, ari uko Bunyoni ahejeje ivyo yarajemwo. Abamucungera umutekano benshi cane. Alain Guillaume Bunyoni yaboneka ko ari igihangange. Umukuru w'igihugu ati abo bose bigira ibihangange kandi igihugu nico cabaye ubwo buhangange. Igihugu rero urashobora kugitera akagere coco kikagutera umugere. Alain Guillaume Bunyoni yagiye akunda kwerekana ubuhangange bwiwe, gusa mu misi ya nyuma yuko abogozwa Alain Guillaume Bunyoni nawe yabona ko ibintu bigeze ahantu habi, ari nabwo hari hamaze igihe havugwa amajambo umukuru w'igihugu yidoga avuga ati abo bantu bigira ibihangange, abo ngabo bigize bandakogwa ko tugiye kubakorera ko. Bunyoni acaja mu rusengero rwiwe, bivuga ko ari urwiwe rwanahavuye rwugagwa hijeje kubogozwa, nk'uko ariyo ngingo ya nyuma Gervais Ndirakobuca yafashe akiri mu mabanga y'umushikiranganje w'intwaro hagati. Yarafashe ingingo yo kugara ayo mashengero, avuga ko ngo harimwo abigira abapastori atari bo. Bunyoni ati nuzokumva umuntu akuvuga amajambo, umuntu akuvuga urusaku, uzorara umenye ko umusumvye. Ati uwo muntu agenda arakuvuga amajambo mudashobora kubonana ngo abikubwire, ahubwo akagenda arakuvuga, uyo uzorare umenye ko umusumvye. Ati none uwo muntu ninde? Ayo majambo yoba yarababaje cane abari mu nzego zo hejuru mu gihugu, kuko vyumvikana ko atawundi muntu Bunyoni yoba ariko arabwira, kuko umukuru w'igihugu niwe wenyene byaboneka ko ari hejuru ya Bunyoni. Nubwo Bunyoni wewe atavyemera, yashaka kwerekana ko ari umuntu w'igihangange koko. Ayo majambo rero ntihaciye kabiri Bunyoni yaciye abogozwa kugwa mu mabanga. Nyuma yo gukugwa mu mabanga, bamwe bari barindiriye itegeko canke se n'ikindi gica gikurikira. Na nubu abarundi baracyarindiriye ibizokurikira kuri Generali Bunyoni. Ariko nanone tugaruke ku mutekano wa
Alain Guillaume Bunyoni, umutekano wa Bunyoni kuri ubu wifashe gute? Twarababwiye ko nyuma yo gukugwa mu mabanga abagendanira Bunyoni baciye bagabanywa, ndetse ubu amakuru adushikira avuga ko Bunyoni ari ahantu asa nkaho yinyegeje, atariko araboneka ahantu na hamwe, kuko no mu gihe yari umushikiranganje wa mbere ntabwo yakunda kuboneka cane, ariko noneho Bunyoni ngo ahantu ari yoba ameze nk'uwinyegeje, kuko ngo ari mu bibazo bikomeye cane, ariko nanone ngo ameze nk'uwamaramajwe, kuko ivyo yakorewe ni ibintu nko kuri Bunyoni abantu benshi batari biteze ko President Ndayishimiye ashobora gukora, ariko akaba we yarariye umutima amenyo akamwigizayo. Ni ibintu Bunyoni umukuru w'igihugu yaramaze igihe kinini agerageza gukora, ariko arabanza arategura neza, kuko iyo atabitegura neza ari ibintu bitari kumugwa neza. Ariko nanone Bunyoni aho ari ngo ntabwo nawe yicaye uko ngo hari ivyo ariko arategura. Vyo bari ibiki ko inguvu zose yazatswe, inguvu zose yarafise, bari bamushigikiye nabo bagiye barigezwayo. Murazi ko mu gisata c'umutekano abari bajejwe amakambi canke ububiko bw'ibigwanisho barahinduwe mu gihugu cose. Abo bavuga ko bari begereye Bunyoni bashobora kugumuka canke bagateza akajagari mu gihugu, bagiye barigezwayo. Muraza bagiye barakugwa mu mabanga, ndetse n'abandi batandukanye. Bunyoni rero ngo yarabuze ayacira n'ayamira, ntafise ico gukora. Murazi ko hanavuzwe amakuru ko iyo bariko aritegurira ararondera guhungira mu gihugu ca Tanzania. Ayo makuru yaravuzwe mu menyesha makuru vyandika iyo bibikorera ngaha mu karere, ndetse natwe twarabashikirije ayo makuru yo ko Bunyoni yoba arondera guhungira mu gihugu ca Tanzania. Ku kirimba ca Bunyoni abasanzwe bahegereye bahora babona amatara yaka, ariko hari umwijima udasanzwe, abantu bakibaza vyo vyagenze gute. Alain Guillaume Bunyoni ngo ahozwa ko yamezwa ko ijisho cane, kuko ngo arashobora gutoroka igihugu. Twarababwiye integuro yose iriko irakogwa yuko Bunyoni ategerezwa gushikirizwa ubutungane, bizokogwa amaze kwambugwa ubudahangagwa. Ivyo bikazokogwa biciye mu nama nshingamateka, ariko harategurwa ko hazorungikwa iryo tegeko Bunyoni akambugwa ubudahangagwa maze agaca akurikiranwa. Banywanyi bacu, ano makuru dushikira avuga ko Alain Guillaume Bunyoni agiye gucishwa bugufi, ndetse President Ndayishimiye nawe akaba yarerekanye kunezerwa gukomeye cane ubwo yariko arugurura ikigo c'ugwaruka Ikarusi. Yaravuze ati ubu ndanezerewe cane. Yavuze ko ivyari bisa nkaho ari ibibazo bikomeye yamaze bimwe kubikemura. Bamwe rero babumvirije ijambo ry'umukuru w'igihugu akavuga bati President Ndayishimiye ntaho ndariko aravuga ni Bunyoni yaramubangamiye cane, nawe aranezerewe kandi yarihesheje iteka, yariteye iteka kubona yarikijije Bunyoni n'akandi kagwi k'abantu bamubangamiye. Nanone si ivyo gusa vyavuzwe, haravuzwe ivya kudeta. Mukuru yavuze adatomora, ariko amakuru avuga ko Bunyoni ngo yoba ari muri uwo mugwi w'abantu bariko barategura kudeta. Ntabwo biraje habona gushika uno munsi, ariko abikurikiranira hafi bivuga ko amakuru yatanguye no kuva mu zindi nzego zitari mu gihugu, bavunira kaguhe perezida ko hari abantu bashaka kumutembagaza gihutihuti. Perezida ataguteba afata ingingo yo gusambura ako kagwi kashaka gutembagaza ubutegetsi, ari naho yavuga ati ndababwire ntabwo mu Burundi hazopfa hasubiye kuba itembagazwa ry'ubutegetsi. Alain Guillaume Bunyoni rero aho ari kuri ubu ni mu kinyegero, kuko ntabwo aboneka. Amajambo yaraheze, umuryango wiwe, umutambukanyi wiwe, ishengero rye rirugawe. Bunyoni ameze nk'upfungishijwe ijisho, kuko umutekano uracunzwe cane. Abari kumbibe barahawe itegeko ryo gucungera, ndetse ntibemerere umuntu wese yakuwe mu mabanga ko yosohoka igihugu, kuko hari bibarindiriye imbere. Alain Guillaume Bunyoni
nawe ngo aho hari umugambi afise, uwo mugambi wo waruhe. Tuzobigaruka ko mu makuru yacu hanyuma. Ico no kubwira kuri ubu umutekano wa Bunyoni ntabwo wifashe neza, abahora bamugendanira baragabanijwe, n'irya miduga yaragabanijwe, ariko ngaracungerewe cane mu buryo we atanazi, ku buryo adashobora kugira igikorwa ico ari cyo cose ashobora gukora uko yishakiye. Gushikirizwa ubutungane no kwambugwa ubudahangagwa, ivyo navyo vyagarutswe ko cane, ariko hari na bamwe bavuze bati ibyo muri CNDD-FDD ntawomenya, ushobora guca ukumva Bunyoni ngo yawe ikindi kibanza, ariko uravye n'ibimuvugwa ko ndetse n'ukuntu abanyagihugu bari babona ko Bunyoni koko yigira igihangange, ngo ntabwo vyokoroha ko Bunyoni yohabwa ayandi mabanga vuba. Ariko nanone aracara umupolisi, arashobora kuja mu nzego, ariko nabwo ntabwo vyomworohera, kuko kuja mu nzego ari mu bari bagerezwa canke mu bikekwa ko yoba yarateguye kudeta ntabwo vyokoroha, kuko uwo mugambi wiwe yoba acyufise, yoca awushira mu ngiro. Bunyoni rero biraboneka ko ivya politike kuri we vyoba bihereye ngaha, kandi koko nk'uko perezida yabivuze, ntawo kwigira igihangange, igihugu burya kiba gikomeye, kandi n'umukuru w'igihugu arafise inguvu zisumbije iz'umuntu uwo ari we wese mu gihugu. Bunyoni nawe ubwe yiyumvira ko ivyamushikiye bishobora kumushikira. Mbere hari na bamwe bavuga ko Bunyoni yoba yatanguye kugira ihungabana, ibibazo vyo mu mutwe, kuko ngo ivyamushikiye ari ibintu vyamunaniye kwakira. Amakuru amajwi yadusumira nuko ngo Bunyoni yoba amerewe nabi cane. Mbere hari n'abari batanguye kuvuga ko ngo yoba ariko arakurikiranwa n'abaganga, kuko ngo ntabwo amagara yifashe neza, ariko ngo vyoba vyaratewe na stress yatewe no kuba yarakuwe mu mabanga, ivyamuvuzwe ko ivyo bamwe n'abandi bagenda baravuga, ibihuha bitandukanye. Ivyo byose kubibona ari umuntu wari ukomeye, ari umuntu afise ijambo, akabona yaracishijwe bugufi nka gutyo, vyagiye bituma Bunyoni nawe agira ikibazo. Amakuru rero tubandanya gukurikirana, amakuru ava mu masoko yegereye Bunyoni, cane cane abegereye aho Bunyoni asanzwe aba, babona ko hari inzego z'umutekano zama zicungereye cane ko Bunyoni adashobora kugira ibikorwa akora atari kuri we, canke se ibara rigashobora kugwa nk'uko bamwe n'abandi bari babivuze bati uyu mujenerali akuwe gutya, iri shavu araza kuritura nde. Ivyo vyose nivyo vyagiye biravugwa, ariko nanone nkubwire ko kuri ubu Bunyoni ahari nyene atorohewe. Ivyo vy'amagara yiwe ndetse n'ubugwayi ngo yoba afise ni n'amakuru twaronse, ariko ntabwo turaronka ivyemezo vy'uko koko yoba ari vyo, turabandanya kuyatohoza. Banywanyi bacu, wipfuza kurajwa mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi, urafyonda kuri subscribe, kubera ko ntandi hantu namwe ushobora kuronka amakuru mwene nkaya tari ngaha kumbonesha kuri yacu kandi ya Nyoisi TV. Ndaza kubabwira ayandi makuru yo mwibanga twaronse ava mu muryango kwa Generali Bunyoni. Ndakengurutse cane.